makuru twashikirije aho twerekana abapolisi bamwe bamwe bagirizwa amakosa cyane cyane arimwe yo kugibiturire n'ayandi tukanamenyesha abarundi n'amakungu yuko bafuswe mu rwego rw'igipolisi kandi ko ari intango ishobora kuzobandanya. Hariho inyifato mbi yaciye ikurikira twabonye mu banyagihugu bamwe bamwe cyane cyane bo ngaha mu gisagara cya Bujumbura, abatwara imodoka zitwara abantu benshi, abashoferi cyangwa bajya bazitwara cyangwa bajya bafashanya bita abakonvoyeri. Barabonye baca batangura kugomba gufata nabi abapolisi, bababwira amajambo ngo akazi ngo mwe kaheze. Hari n'abatagarukije ku majambo gusa, hari n'ababahohotera baje mu bikorwa byo kubahohotera ku buryo nk'itariki 24 z'ukwezi kw'indwi hariho umupolisi kazi yahohotewe mu modoka itwara abantu harya mu buraruko bw'igisagara kwibarabara mu bice bya Gasenyi. Umushoferi amuhohotera ku buryo yanamukomerekeje mu modoka kubera ivyo, amubwira ngo hazi igipolisi kaheze ngo mwebwe ngo tugiye kubereka. Uwo rero umushoferi yaciye afatwa n'uwitwa Nimbona Rodrigue, ubu akaba yaramaze gushikanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. N'uwo wese yoba yarihenze akavuga amajambo atariyo, byaba ibyo gutekeza cyangwa ugomba gutuka umupolisi kazi cyangwa n'abandi bariko bararonderwa kugira bose babihana. Inyamiramabi ni muntu ahambaye cyane afite uruhara ntangere mu gihugu cy'u Burundi rwo gucungera amahoro n'umutekano, gucungera abarundi n'ibyabo. Haruhande yabo rero bakubaguye uwo mupolisi kazi n'umunsi bazaba bageze mu Mpimba, hariho n'abandi bakubaguye abandi bapolisi batatu, nabo nyene n'aba bashoferi babiri beje kubereka n'aba bakonvoyeri aba bakorana bari ngaha bose hamwe ni batandatu. Aba nabo nyene dossier ikirahera bashaba barungika mu Mpimba ubu nyene. Aba rero bo basanzwe bari banyongera amamodokari zabo hariya mu Musaga mu manuko w'igisagara ca Bujumbura, bakaba bavuga ngo bari mwishira hamwe ryitwa Association Morale itanemewe n'amategeko. Aba rero bakaba ku itariki ya 19 z'ukwezi kw'indwi barakubaguye abapolisi batatu bari binjiye mu modoka yabo ibisi kugira ngo ibunguruze, amabona iri kwirateba barayivamo kugira ngo baje mu yo biri kurihuta. Niko guca rero batangura kubahohotera babwiye amajambo mabi bagomba no kubasingira. Aba rero nabo nyene barafashwe turababeretse kandi bashabatera barungikwa mu Mpimba nk'abandi kugira bishure ico cyaha bakoze. Aha rero dufatiye kuri uburorero bubiri twagira ngo dusabe abarundi bose tubibutse ko umupolisi ari kirumara mu gihugu cy'u Burundi. Ibyiza igipolisi gikora, ibyiza polisi bakora twokuba turabidondagura, mwebwe nyene murabizi ko mugize ingorane z'umutekano ari bo muca mwitura. Biratangaje rero ko hagira umwe canke muri babiri yaduka akaza agomba kubasingira akazi kabo kaheze nikaheze bazoguma bakorana kandi bo bazobafatanye baracari ngaha. Akazi kabo polisi kitigeze gahera namba, bajya n'abapolisi bake cyane bari kurusha bahanye kubera amakosa bakoze, kubera kuko mu gipolisi twebwe turahana ni bake cyane bari kurushi. Abapolisi muri rusangi bakora neza cyane kandi ivyo namwe bwe murabizi, nico gituma bategerezwa kubahirizwa n'uwo ari we wese mu kazi kabo ka misi.